Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu yafashe inzira ahwana n'umuntu aza ariruka, akubita ibipfukamiro hasi imbere yiwe amubaza ati: "Mwigisha mwiza, nokora iki ngo nshobore gutorana ubuzima budahera?" Yezu nawe ati: "Ni kuko nyita mwiza, nta wundi ari mwiza atari Imana yonyene. Uraza amabwirizwa: ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntiwagirize abandi ibinyoma, ntugirire inabi abandi, sonera so na nyoko." Uno amusubiza ati: "Mwigisha, ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto." Yezu aramwitegereza yumva aramukunze, hanyuma amubwira ati: "Ikintu kimwe nico ubuze. Genda ugurisha ibyo utunze ubiha aboro, uzoronka ibiruta mu ijuru, hanyuma uzunkurikire." Nawe yumvise iryo arijirwa, agenda ababaye cyane kuko yari atunze byinshi. Yezu agenduje ijisho hirya no hino abwira abigishwa biwe ati: "Ese ingene bigora abatunzi kwinjira mu bwami bw'Imana." Abigishwa batangajwe n'iryo jambo, Yezu arongera ati: "Bananje, ukuntu bigora abishimira amafaranga kwinjira mu bwami bw'Imana. Vyobura ingamiya igaca mu zuru ry'urushinge, umutunzi atarinjira mu bwami bw'Imana." N'abakoba kararushiriza babwirana ngo: "None uzokira ninde?" Yezu arabitegereza, araheza arabishura ati: "Ku bantu ntibidashoboka, ariko ku Mana ho birashoboka kuko ishobora vyose." Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turaheje kumva aya majambo y'Imana, majambo meza atwereka ko urukiza ku muntu naho womenga ruragoye kugwinjiramwo, kamenga biraremera, n'intambara, yuko rushoboka mu Mana. N'amampimbagwa gose n'aya majambo Yezu asozereye ko iyi njiri twumvise, aho abigishwa basa n'abiranze, kwiranda abanyeshuri nabo babizi, basa n'abihebuye, n'abihebuye babona bati: "Bwa bundi ibintu vyo gukira wapi kweri, ibintu vyo kuzoja mu ijuru, kwinjira mu bwami bw'Imana, nivyo baberanda tuzi bavuga gusa, mugabo si vyanje, ntavyo noshobora." Ninde muri twebwe udasanga yama yiyumvamwo n'ubundi uko kumaramara imbere y'igicumuro kimunanira, kimutsinda uku canke kuriya, amagara make, impengamiro yamanye, ukabona ingene umuntu ashobora kugwana, ariko akagera igihe akumva yuko hari ahantu yumva anyotewe hamuhamagara, mugabo bikamunanira kuhishikana, kuhashikaho hano heza. Erega niho n'ijambo ry'Imana ritangura kwita ubuhigwe bwa mbere, ubwo buhigwe bwo kugerera mu ishaka ry'Imana ryama riduhumuriza, rikatuzanira amahoro, rikatuzanira kurema, rikatuzanira kumva ko vy'ukuri tunywanye n'ukuri ku buzima bwacu. Aho hantu umuntu vyama vyamunaniye, ariko uko umuntu abona ko atabishobora, niko n'Imana ikimubwira iti: "Ehe rero, shira ukuboko kwawe mu kuboko kwanje, ndakuvyure, ndagufashe, ndagutambutse aho hantu ushobora kuyishikana." Yega nico gituma Yezu Kristo yaje kw'isi. Ntiyaje kw'isi nk'uko umenga yaje kugira tourisme, gutembera, kuraba ingene biriko biragenda. Yazanywe no kugira ngo ashobore gukura umuntu aho hantu umuntu atagishobora kwikura.
nico gituma bihora bidutangaza ukabona ingene umukama ashobora kurokora umuntu amukuye mu bintu bikadutangaza rwose. Umuntu yarageze ahantu habi, kumwe ijambo ry'Imana ribivuga, yarageze aho umenga asigaye ameze nk'ingurube kuko yipfuza gusangira nazo. Ingurube murazi ingene zisa, atari ingurube yamaze kuza ku isahani, ingurube imwe iri ngaho hanze. Ukabona yuko umuntu aho bageze ngaho, Imana ikagira ubuntu ikamukurayo. Yesu akagira ati ku bantu ntibidashoboka, ariko ku Mana birashoboka kuko ishobora byose. Inaco gituma hakwishimira kumbure ibi usanga umenga biraduhenda, bikaduha akantu k'uburyohe ku mwanya muto, kumbure k'imyaka ingahe, mugabo umuntu ari kure y'Imana, vyoba vyiza yuko yobanza kuraba yuko icihuta ko ari kumwe n'Imana. Uko kuba kumwe n'Imana bigaheza bikamuherekeza no muri ivyo bindi arondera, amafaranga yo kubaho kwa misi yose, akumva yuko ayarondera ari kumwe n'umukama. Ko kuyarondera utari kumwe n'umukama bivyara amabi menshi mu muntu, bivyara amabi menshi mu muntu. Amafaranga yarisha abantu gushikaho yigereka umutumwa yari yatowe n'Imana yitwa Yuda. Bivuga yuko umuntu asamaye amafaranga ashobora kumuzimiza. Tubivuge gute? Se amafaranga ajya yibereye ngaho, nogira nti nuwo mutima w'inda ndende. Kandi amafaranga ntiyica gusa abayarondera bayafise, arica n'abayakenye, ugasanga nabo nyene bayarondera hasi hejuru, hasi kubura hejuru, bakagenda baraca mu bintu vyinshi. Aho hose umuntu arondera amafaranga, mugabo gashobora gusanga arinze yeguka. Niko kumurusha ufise amafaranga, mugabo ayo mafaranga yarirukanye, itunga ryarirukanye Imana mu mutima wiwe. Itunga siribi, kandi mbere n'umukama iyo aduhezagiye arariduhezagiza, mugabo hariho itunga n'itunga. Ko turazi yuko hariho abatunzi bari abagenzi gose ba Yezu, ngo bamufashisha ivyabo. Hari nk'abantu batunze gose, mugabo bamaze kumenya ingene bavyakiramo Yezu, kandi bakamenya n'ingene babirondeza Yezu. Mwarumvise nka wa mutoza kori wa mutoza kori Zake, ingene ahinduka, agahinduka n'itunga ryiwe ryose, akarihindukiza akariroresha ku Mana, ngo ivyo yari yanyanganije abandi akabisubiza. Tugire Kristo. Murambona ingene abatunzi batinya kuza kwirega iwanje, kuko bazi yuko iyo bafise nk'ibintu baje kwirega ko bivye, ca ndababwira nti genda mubisubize. Ndabisubize kapati, reka nirege mugabo ndabigumane. Utegerezwa kubisubiza. Ivyo ugishobora gusubiza utegerezwa kubisubiza, kandi si we wenyene. Burya n'igihe patiri kumbura atakuganiriye gose ngo akubwire ingene utegerezwa guhubura, hajya tuvuga ngo kwishura, tuzobizirikana gose muri iki gihe cikarema. Hari ahantu udashika mu kigongwe c'Imana. Benshi baza yuko ikigongwe c'Imana kigarukira hajya patiri akubwiye ati ndakugiriye ikigongwe. Niko arahana, umukama arahanaguye ibicumuro vyawe imbere yiwe no muri ubuzima, ariko arakurungika akagira ati tujanire mu bwobasha bw'ico kigongwe, dusubire dusanure, tunagure ivyo nonywe n'igicumuro cawe. Ahandi ho bijya vyononekaye nivyo biheza bikagaruka, ugasanga biriko biraba intambamyi mu buzima bwacu no mu buzima bw'abandi. Zake turabona yuko mu guhinduka yaciye yemera la réparation, arahubura ivyo yari aho warigenjeje uku
ugasubira ukigenza ukundi gushasha kugira ngo hakomere, haze inyifato nshasha, havyare buke buke iyindi mpengamiro nshasha. Ahandi ho kenshi ni hamwe usanga umuntu aciye arindimukira kandi ukundi gusha muco yarahijije kuva kwirega agaca asubira mu bindi, kuko ukwiga yagushitse sukwanka sukwazo gusa n'ivyo nakoze, nukuja mu ntumbero ihushanye niyatumye nkora ivyo nakoze. Nukwinjira mu ntumbero nshasha. Cyo gituma iyo bariko barasigura la conversion so guhinduka bisanzwe, nukuvuga nariko fatiye intumbero nja hariye mpindukira nkafata yindi ija kumana. Nakuno vuga ngo ndigaye mugabo ngume mfata ya ntumbero nyene, usanga usubiye kugwa hahandi nyene. Ikindi twozirikana rero nuko Yesu atweretse ko n'ubundi amatungo yose ivyo dushobora kwishimira nk'ibidutunze, nk'ibitutumye tuboneka tumererwa neza twiyumva, ntibikwiye. Eka mbere no gushobora gusanga turiko turagerageza gutoka neza, kuko ico gihe mu Banyisirayeli umuntu yivyumvikana yuko ari umuntu ameze neza hambaye yovugangwa n'umuntu yategerezwa kugendera amabwirizwa, kandi niyo ntango. Ubuhirwe bwa mbere nituburondere kure mu kugerageza kugendera ry'amajambo 10 y'Imana, ajy'amajambo nkoramutima ari nogira niho twumvira umutima w'Imana. Naha mwumvise aka kantu karyoshe gose ngo Yezu yiweje uwo musore amubwiye ati natanguye kuyagendera kuva nkiri muto, ngo akumva aramukunze. Ingene uriko urinana turi kurigora ugwana n'igicumuro gica kure, kujya twumvise mu gisomwa ca mbere gira kiti nguce kure ibigomba kuguta mu kibi, ukumva umenga ni intambara ikomeye mbere ishobora no kukuruhisha, ariko ukagaruka ntubirabe muri uyo muruho, ukagaruka ukabiraba muri Yesu, ukumva ingene Yesu akubwira ati iyo mbona ingene uriko uragwana kugira ngo uzigame iteka ryawe imbere ya shetani ngomba kuri kwambura igusutse mu kibi, iyo mbonye ingene ugumya iteka ryanje n'intazo ryanje muri wewe, ndakuraba nkumva ndagukunze. Mugabo uyu unye yarakibigira kubwiwe gusa. Yesu akamubwira ati icyo usigaje akagobora ndya karyoshe gose nukubigira kubwiwe. Niwe agomba kugwanya igicumuro umenga niwe wiraba gusa, shobore gutoka neza kuri Radio Maria nze sokoroke bavuge bati ujya munana cyamusora agendera amabwirizwa sha ujyanye ni sawa, hazogera igihe bigute ko amazi bikubite hasi, uzoruha kuko uzoguma urondera kurabwa n'abantu bagushime, bagushire kuri statut, hazogira igihe baguhimbe bace ku ruhande nk'uko ntibakubonye, ariko niwabigira uraba Yezu kungena kuraba na ya rugare yiwe nziza ihumuriza umuntu w'umunyakaba agomba kwigaya, uzokoma wumva ufise inguvu. Uyazobibona ntaco bizokubwira, uzogira uti umukama wanje arabibona, uyu nawe ni umukama ntiyashima ko abibona, azobibona. Je continue ma route. Abantu twama dushaka kuronka kwemezwa n'abandi turaruha tugacoka, tukama turi mu saku, tukama turiko turabaza mbega umukuru anyiyumvira kwiki, mbega babana. Oya, banzurabe Yezu niwe musa azi kutubona mukuri kose, akadutekanya akaduha inguvu. Yezu akwihweje abaguhaye inguvu. Muribuka aheje kwihweza Petero gwiyemeza ruti jewe nzokugwanira, mugabo haza umuntu w'umuyaya ku musaserdoti mukuru aramukanga ati kandi we wari muri bo, atangura kurahira indahiro zitagiyo zivuye. Hajya bagomba kutwereka ingene ibi biguvu twishimira nk'abantu bishobora gutsindwa n'akantu busa. Ntiyari n'umuboyi, yari umuyaya, umugore akengerwa kandi w'umusukukazi.
ntiwamukanga kikubita hasi, mugabo burya siwe, ni shetani bimukanze. Ariko ngo yahuza amaso na Yezu, ngo Yezu arahindukira, nko keje kubika, barahuza amaso, aca yumva ivyo yakoze vyose, aca arigaya, asohoka yiyuha iryosozi, yiyuhagira mu mosozi we y'ukwigaya. Abarakize, we yarakize. Mugabo Yuda we yagiye kuraba ikintu yakoze, acirabamwo gusa. Nagurishije jewe karambanya umwana w'Imana, yasohotse agenda kwiyahura. Nico gituma igihe cyose mu bicumuro vyawe uzomenya kuza ukaguma ukurikira Yezu, ukihweza Yezu, azomenya ingene aguha kwigaya, atari ukwiyahura, ariko kwigaya kurindira ikindi gikorwa c'Imana muri wewe, kugaheza kukagutambutsa. Yezu ntasanzwe, Yezu ni Imana. Iyo turiko turamuvuga mwibaza ko ari ikintu ca publicité canke ciki. Niwe Musa ashobora kukuraba uku akaba gukozemwo ibintu bikomeye, kukwihweza gusa n'amaso yiwe. Ni Imana. Akihweza Matayo acitwa Levi, akamubwira ati nkurikira. Matayo akumva inguvu zimujemwo, byari byaramunaniye, agahaguruka akamukurikira. Akwihweza wa mugore yafashwe asambana, akamwihweza, akamubwira ati genda nanje ntahenda kuremeka, akava mundi muntu mushasha. Gufata imyanya yo kugaruka tukihweza Yezu, kugira ngo adufashe natwe gukira ububi bwacu, adufashe ngo amatungo yose akikuje ubuzima bwacu ntahindukire ngo atunige, atubuze kumva Imana no kuyikurikira. Nagomba sozere kure y'amajambo meza n'ubundi agaragaza ico kigongwe ca Yezu. Mpora numva abantu bafise spiritualite, bafise ugusenga